Turabaramukije cyane mwese abakunzi b'imbonesha kure ya Nagaribu TV. Tubahe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umuntu aherereye. Tuvuge tuti kandi Imana ibahezagire cyane kandi bongere umugisha abantu badahengeshanya kubana natwe mu ndirimbo zica kuri runo rubuga, mu majambo y'Imana atandukanye aca kuri runo rubuga. Yesu abahezagire cyane kandi abongere umugisha. Uyu munsi rero iyi mbonesha kure ya nko ijambo ry'Imana ribidusaba, turavye nko muri Mariko mu bice vya 16 ku murongo wa 15 haravuga ngo, arababwira ati mugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Turavye kandi nko muri Matayo mu bice vya 28 ku murongo wa 19 haravuga ngo, nuko mugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data, iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. None rero uyu munsi tugomba dukurikirana bamwe muri bene data ari nayo mpamvu dusavye ngo mubane natwe, muraba aya mavideo yose, mumvirize izi ndirimbo zose, kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo uko wa munsi urushiriza kwegereza, natwe turushiriza gukoranira hamwe. Ni byiza rero ko turushiriza gukoranira hamwe kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Kristo umwe wese aherereye. Ntawuzi impamvu wagiye mu mahanga, vuga ubutumwa bwa Yesu Kristo. Ntawuzi impamvu wagiye mu Bufaransa, ntawuzi impamvu wagiye muri Amerika, ntawuzi impamvu wagiye muri Dubai. Wosanga ari n'umugambi w'Imana kugira ngo wamamaze neza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nta mpamvu rero yo kudakorera Imana bivanye naho uri, vugira ubutumwa aho nyene uri. Kaze rero tubane n'ababene data bari i Dubai. Yesu abahezagire. Umunsi wa mbere nimba utibesheye canke woba ari nk'uwa kabiri kuri umuhizi gose, woba bari umaze guhoranira mu iyi sare ukumva baravuga ikirundi nk'uko ndiko ndavuga. Yesu nabahezagire. None rero dushimye Imana, turayishimiye. Nta muntu atoshima kiretse umuntu byagoye atazi ishimwe ico arico. None rero tugomba duhe kaze abashitsi hano, twese turabashitsi. Nari maze kuza kwansengera, baratuza kwansengera hano. Hariho abantu baradutumira b'Abahinde, b'Abatamili. Amaso yawe yore gukorora musozi, kuko Imana yacu ije kudutabara, kuko Imana yacu ishurira kugihe. Muziki ryawe yore kurira mugenzi, amaso yawe yore gukorora musozi, kuko Imana yacu ije kudutabara, Imana yacu ishurira kugihe. Bene data yano munsi kuko nayo metari yangane kugirana ko nayo yacishiye namufasha kwihangana namufashe. Amen. Bene data uri hano uyu munsi, imeze bityo ukomeze kwihanganira ibigeragezo, kuko Imana yacu ishuri
hano uyu munsi awubona bimeze bityo ukomeze kwihanganira ibigeragezo Imana yacu yishurira Imana yacu ngwino dutabare iyi si turimo iratunanije ibibazo birabaye umurengera Imana yacu ngwino dutabare Imana yacu ngwino dutabare iyi si turimo iratunanije ibibazo birabaye umurengera Imana yacu ngwino dutabare Usije ryawe yoye kurira mugezi amaso yawe yoye gukorora musozi Banukira hamisi ora numwete mwishi ukore uko bugira bwire uzamiye saraje koreri manukira hamisi ora numwete mwishi ukore uko bugira bwire umwamiye saraje mwizigirwa mu bikorwa byawe ushiza ugupfa uzokwambikwa igitsibo mwizigirwa mu bikorwa byawe ushiza ugupfa uzokwambikwa igitsibo ukorera umunezero mwinshi ora no mu marusha mu gusenga no gushinga intahe abantu ngo bakizwe ukorera umunezero mwinshi ora no mu marusha mu gusenga no gushinga intahe abantu ngo bakizwe mwizigirwa mu bikorwa byawe ushiza kugupfa uzokwambikwa igitsibo mwizigirwa mu bikorwa byawe ushiza kugupfa uzokwambikwa igitsibo azuba umunezero mwinshi nitwashika mw'ijuru tuzanye iminyago kuri Yesu batse wa mugwanizi azoba umunezero mwinshi nitwashika mw'ijuru tuzanye iminyago kuri Yesu batse wa mugwanizi uzobona abantu baza bakugwako bakubwira bati warakoze mwene data uzobona
Andemesha
ikintu mpahamiye, hari ikintu kinagishinga, hari ikintu mpahamiye, kandi icyo kintu gitumanira nuko izina ryanjye rizosoma kuri wa munsi w'amateka. Hari ikintu mpahamiye, hari ikintu kinagishinga, hari ikintu mpahamiye, kandi icyo kintu gitumanira nuko izina ryanjye rizosoma kuri wa munsi w'amateka. Ese icyo mwami wanje igihe nzova mu mubiri, nze nakigwe mu bwami. Ese icyo mwami wanje igihe nzova mu mubiri, nze nakigwe mu bwami. Abakozi bakoreye Imana, abandi barabaririmbyi, mu kuyikorera bararushe, kandi benshi muri bo barabahizi. Amaherezo yabo yabaye mabi, bituma batazokwibukwa. Hari abakozi bakoreye Imana, abandi barabaririmbyi, mu kuyikorera bararushe, kandi benshi muri bo barabahizi. Amaherezo yabo yabaye mabi, bituma batazokwibukwa. Hari abakozi bakoreye Imana, mumurindere inka nanjirima avuza impundu. Haleluya, 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 inka nyinshi uri igisibo c'amabangami, ise batwenga kandi kice cubahiro mwemere wari umwami. Haleluya, 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 ganza ganza mukama. Uzimpundu sembere yaneshe eje Satani, yashitse mu bwiza bwiwe tumukura ubwatsi. Haleluya, 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 tumama aganzababi. Uzimpundu semerera yanesheje Satani, yashitse mu bwiza bwiwe tumukura ubwatsi. Haleluya, haleluya, haleluya,
tugomba tubasabe umuntu mushasha arabe ahantu handitse sabone canke subscribe asondeko bivana n'ururimi ukoresha. Arabe naho hantu hari akantu umengo n'agakengeri naho avyondeko. Bigufasha iki? Bigufasha ko mu gihe dushize ku ijambo ry'Imana canke mu gihe dushize ku indirimbo bica bigushikira, baca bakurungikira ka notification canke baca bakurungikira message kugira ngo ubwo butumwa ubwugurura vyoroshe. Tubasabe kandi muze muradufasha kurungikira ubu butumwa abandi mu gufyonda partage kugira ngo n'abandi bamenye ubu butumwa bwiza bwa Kristo. Biratangaje cyane uburyo abantu dushina ingufu nyinshi mu kuraba ibintu bitagira akamaro canke mu guparataje ibintu bitagira akamaro, kandi twokwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo biciye kwizimbonesha kuri Imana yaduhaye. Umuntu ugasanga ariko araraba ibintu bitagira akamaro, kandi hari ibintu byiza woraba bigufasha ukarungikira n'abandi kugira ngo bifashe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo.